nyine icubahiro umukuru w'igihugu aje kugirisha inama baburamatari bose bagize intara z'igihugu c'u Burundi. Tubamenyesha ko iyo nama ari ya mbere agiranye na baburamatari kuva binjiye muri ayo mabanga, kabaye akaryo rero ko kumenyana nabo nyine bakamenyana hagati yabo. Yabahaye umwanya rero wo kwidondorana kugira ngo bamenyane, murabizi baheza bamenyeshe n'ibikorwa bibarindiriye ko nkuko babivuga mu Kirundi inkware zisezerana mu masesa. Ivyo bikorwa navyo ubwa mbere ategerezwa kumenya yuko nkuko yashizeho leta mvyeyi kandi ari leta nkozi, bategerezwa gusangira uwo mutwaro, basangiye ayo mabanga yo kubera abavyeyi abarundi bose kandi yo gukora kugira ngo ubutunzi bw'igihugu buzamuke. Ikindi yabamenyesheje nuko hariho ibikorwa vyihutirwa bigiye bitegerezwa kuranguka mu maguru masha. Ivyo navyo nkuko yibabariye iruhande y'ubungabunga yo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu gisanzwe ari gikorwa ca misi yose mu komeza za nyabune ya migwi y'umutekano iri kwiramwo bose. Hari ibikorwa indwi bihambaye yipfuza yuko baburamatari boca bihwabira mu maguru masha kandi arabemerera yuko bazoja barabifashanya. Icambere ni ukugwanya cakiza karanda corona, akababwira yuko isekeza yatanguje rifise icivugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus. Baburamatari bose bokigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kiringo c'amezi 3. Bisigure ko hategerezwa gukorwa ibikorwa mu ntara mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ico kiza karanda. Igikorwa ca kabiri cihuta ni ico kuronsa akazi ugwaruka gwarangije amashure mugabo rutagira akazi. Aho rero igikenewe bwa mbere ni uko gwaruka bamenya igitigiri cago n'ivyo gwize, mbere aho rudashobora kuronka akazi vyoroshe hakabanza hakaba n'inyigisho nkarisha bwenge zorufasha kuronka ico rukora. Ivyo rero basavye ko boca bihutira kugira urutonde rw'ugo gwaruka, hama ibindi bikazoca bikurikira mu nyuma. Ikindi gikorwa ca gatatu cihuta ni kijanye no gukura abarundi bahungiye mu makambi ari mu gihugu hagati. Yavuze yuko yasavye baburamatari kwegera abo bantu bakaganira, bakababwira imigambi igihugu kibafitiye, mugabo bakumviriza nabo nyene bakababwira ivyifuzo vyabo, kuko nkuko yabamenyesheje ico ugiye gukorera abantu, abo bantu mutakivuganye kenshi bagifata nkuko co batari gikorwa kije kubagirira akamaro. Ati rero ni muganire nabo bantu, abakeneye gusubira mu zabo bumva ko bishoboka basubire mu zabo, abo bidashoboka nabo bifuza kuba nko mu bigwatuye mu bigwata, ariko cyane cyane uko biganiro hagati yabo bantu nabo barongozi b'intara. Ikindi ni ukugwanya ibiturire, kugwanya isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Yababwiye twa dusanduku zoja mu makomine ko twotegurwa, hari mukuru w'igihugu arafise abizigirwa biwe bazogenda bafise igufuri n'urupfunguruzo bwa mbere bakugara, baja kugurura bagiye gukurayo ivyo vyashikirijwe n'abene gihugu. Haro asaba baburamatari gutinyura abene gihugu bumve yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi rusangi, ubutunzi rusangiye twese tegerezwa gukingira. Gutyo rero umuntu wese ategere ko gusesagura, kunyonyeza, kugira ibiture canke kubitanga ari umuziro uzigwa babigira umuziro. Ca gatanu cihutirwa n'uburimyi n'ubworo cyane cyane kurima mu myonga no kugira twaturima two muhira dusahiriza umwimbu usanzwe uza mu burimyi bwa misi yose. Ica gatandatu ni kijanye no gukingira umwimbu, ahatera cyane cyane akamo abantu mu ntara za Muyinga na Kirundo basesagura umwimbu cyane cyane mu kushora mu bihugu duhana imbibe, akababwira yuko akimuhana kazi imvura ihise bakibuka kuja barabungabunga umwimbu wabo, niba bafite umusesekara aho kuja kushora mu mahanga ahubwo bakawushora mu zindi ntara z'u Burundi. Ikigira ndwi ari naco canyuma yameje yuko hagiye kubakwa amashure y'imyuga mu gihugu cose, agasaba rero baburamatari kurondera ibibanza n'imiburi bingana n'amahegitare 6 ahazo kubakwa amashure y'imyuga niyo azofasha ubwo gwaruka gwabo gwajeje amashure canke urundi rutariga kwiga kugira ngo gwitegurire kazoza mu gukora imyuga. Mu gusozera mukuru w'igihugu yabaremesheje ababwira yuko bazo bari kumwe mu bikorwa vya misi yose, arabashikiriza nabo basanzwe bafashanya mu mirimo itandukanye ko nabone bashobora kubitura mu gihe batubamushikiye, ariko arabasaba yuko botegera neza yuko igihugu bagifisemwo uruhara ntangere bagakora, umwe wese akazorangiza iki kiringo afise ico yamariye igihugu abarundi bazomwibukirako.